dutereye amasengesho menshi tugomba dusomera ijambo ry'Imana hama duce twinjira mu bindi bihe, ariko imbere ya byose ndifuza ko Imana idushoboza tugasenga cyane mu kanya. Reka dusabe mubanze muhagarare gato dusengane. Muhagarare gato dusengane, dusengere n'uyu mwanya. Fata umwanya wisengere kugira ngo Imana ibanze ikugire neza mwaka kanya. Reka dusabe umukobwa wa Yesu abanze adusengere. Fata umwanya wo gusenga usengere Imana ibane nawe mwaka kanya. Mwami wacu Yesu w'ijuru, turagushimiye, turagukengurukiye Mana, turagushimiye igitondo cyiza waduhaye Mana, kaduha izuba ry'imbabazi Mana, duhabwa icyubahiro, warinze imitima yacu Mana, urinda ubwenge bwacu, warakoze, duhabwa icyubahiro rero Mana. None twaduze ku musozi wawe, turagushimiye kubw'imbabazi zawe wama udukorera ibihe byose Mana, duhabwa icyubahiro. None Mana turagukengurukiye kuko wemeye ko twinjira mu ngoro yawe, si uko twari beza cyangwa Mana twarusha akaranga abandi, ariko n'ubwiza bwawe. Hariho benshi bamanitse amaguru n'amaboko, ariko two imiryango yacu Mana waturinze uratuzigama. None wemeye ko twinjira mu ngoro yawe, duhabwe icyubahiro. Izo ni imbabazi zawe Mana. None Mwami Yesu turagushimiye kubyo wadukoreye, tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kukugwa n'umwana wawe Mana Yesu, tugiye kwasama Mwami Yesu, twumva ijambo ryawe, uduhe kumva ijambo ryawe, uduhe kuryumviriza. Twirukanye impamvu zose z'abadayimoni, twirukanye impamvu zose Mana z'ibyiyumviro, turazisohoje mu izina rya Yesu. Impamvu zose z'abadayimoni turazase mu izina rya Yesu. Turasabye ubushobozi bwawe ku ijambo, turasabye amavuta ku ijambo, turasabye ubushobozi ku ijambo, turasabye ubwiza bwawe ku ijambo. Dushoboza imyuka yose y'abarotsi, dushoboza imyuka yose y'abadayimoni. Turasabye Mana mu bwenge bwacu kuri hano Mwami Yesu, n'ibyiyumviro byacu bibe ku ijambo. Turasabye twiteze kumva ijambo ryawe no kuryumviriza no kurimira, twiteze ibyo dukora ku mukozi wawe no mu ishengero no kuri twe mu izina ryawe Yesu. Dukomera amashyi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu abaha umugisha. Tugiye kwigisha, ntabwo ari vuga cyane, mwitonde mukurikirane inyigisho tugiye kwiga. Izi nyigisho ziva ku bintu bishika bibiri Imana yanyeretse. Kumbure turashobora gufata umwanya wo kuza kubivugana, ariko intumbero y'icigwa cy'uyu munsi ni icigwa kivuga ngo umwambaro w'abakristo uwo ari we. Umwambaro w'umukristo nicyo cigwa tugiye kwiga mwaka kanya. Umwambaro w'umukristo uwo ari we n'uyuhe? Umwambaro w'umukristo. Igituma nashoye ko twiga k'uyu mwambaro mu bintu bishika bitatu Imana yanyeretse kandi atari byiza, bitewe na Shetani ariko arategura kwambura abantu umwambaro. Byatewe ngombwa gusubira kwibutsa umuntu wese ari hano kugira ngo amenye umwambaro. Shetani ntiyigera anezerwa yuko abantu bambara neza. Shetani ntiyigera anezerwa yuko abantu bararagirwa mu buryo bwose. Oya, ariko ndagomba dutahurane mu nyigisho tugiye kwiga, kuko mu by'Imana yanyeretse nabonye abantu benshi bariko biyambura imyambaro bambaye. Nicyo gituma ngomba ko umuntu wese amenya umwambaro. Kandi tuvuze umwambaro, kwiyambura umwambaro bifise ibintu byinshi bisigura. Nibyo nshaka ko tumenya. Mvuze umwambaro saya amakositime, n'amarayo maniro n'amakanzu n'amajipo abakristo bambara. Hariho umwambaro
imyambaro, hari imyambaro ni ibiri, imyambaro tuzi. Umwambaro wa mbere n'uyu mwambaro twambara uhisha ubwambure bwacu mu buryo bw'umubiri bugaragara, ariko hari n'uwundi mwambaro w'abana b'Imana mu buryo bw'impemu utaboneka. Turaza kuvugana kuri iyo myambaro yose rero. Uyu mwambaro twambara ari uhisha ubwambure bw'umuntu, ni ikintu kinyagaza ubwambure kugira ngo umuntu ntaboneke ari gusa. Kandi uyu mwambaro w'umubiri ubone ufuka ubwambure, uha umuntu agaciro cyangwa icyubahiro. Sinzi ko tuzakumvikana neza. Hari umwambaro wambara uhesha agaciro umuntu. N'abantu bambara bibaza ko imyambaro ari imwe. Oya, umuntu arashobora kwambara umwambaro ubu w'inyuma gusa ukaca umwibarira ati uyu muntu n'uyu. Nibyo cyane, bitewe n'umwambaro. Umwambaro urasigura umuntu uwo ari we. Iyo umuntu yambaye umwambaro w'icyubahiro urasigura umuntu uwo ari we. Rimwe na rimwe nk'imparaya cyangwa indaya zirafise imyambaro yazo ku buryo uyibonye uca uvuga ati uyu muntu imyambaro yambaye irerekana icyo ari cyo. Birumvikana? Atari wavuga n'ukuvuga imyambaro yambaye irerekana uwo muntu ibimuranga. N'umwambaro wambaye wewe uhisha ubwambure bwawe, kandi umwambaro wambaye w'icyubahiro urerekana uyu muntu ko ari umuntu yiyubashye. Pata n'umuntu w'isimba rubebe, pata n'umuntu atacagazwe. Hari imyambaro ushobora kubona umuntu yambaye, uwo mwanya nyaruka cyane utangwa kuvuga ngo uyu muntu afise ikibazo kimeze uko. Rero umwambaro uravuga. Akarorero, umugeni iyo yambaye umwambaro ijya kanzu y'ubugeni uribaza uvuga ngo ujya ninde? Ntiwaza uvuga ati ujya n'umugeni. Kandi nasanze ku isi yose abageni bambara kumwe. Ku isi yose yewe icyo kintu bagihurijeko. Nta bageni ndabona bambara ikanzu yirabura, bose bambara umwambaro wera. Kubyo nzambona sindashikayo, mugabo iyo ndiko ndabona abageni biyo muri Amerika, abageni biyo hirya no hino ku ma WhatsApp cyangwa ku ma televiziyo n'ibindi, bambaye ikanzu ibaranga para abageni. Aho rero yera nitukura nisa n'urwatsi rutoto ntiyirabura iyera, urumva uwo muntu ucumenye uwo ari we. Harimo umwambaro wambara uri mu cyumba, wibereye mu cyumba, urisigura neza uko wambara mu cyumba siko wambara mu ibarabara. Bica bikwerekana ngo uyu muntu agomba kuryama. Mvuga ku mwambaro. Hari umwambaro w'abavugabutumwa urerekana yuko uwo muntu ari umuvugabutumwa. Ni ukuvuga umwambaro wambara urerekana igihe abantu barimo. Abakozi b'Imana rimwe na rimwe barakunda kwambara bagahesha icyubahiro ijambo ry'Imana bagiye kuvuga, kuko n'uwo bariko baravuga aba ari umunyacyubahiro. Haleluya. Umwambaro ariyo iyo ugiye ku maziko hari imyambaro bambara. Rimwe na rimwe bambara amakanzu, amakositime, nuko hari akantu bambara hano ukabonye ntiwirirwa ubaza ibyabaye. Iyo mabe ubonye umuntu yambaye kajya gatambara urabaza. Tumenya ni ikintu cyatanguye kuvuga icyo ari
kiba cyabaye aho hantu. Ari imyambaro y'abubahwa, imyambaro y'abakristo. Mu gihugu cy'Abisirayeli hari imyambaro bambara mu Bisirayeli. Uri kurakurikirana iby'ikahisebo bambara imyambaro itandukanye. Abakobwa bambara imyambaro yerekana ko ari abakobwa ku buryo umubonye utiri kuvuga ngo urya yoba ari umukobwa cyangwa n'umudamu. Ino hari igihe bicangana yambaye ntumenye ko ari umudamu cyangwa ari umukobwa. Ariko hari umwambaro uranga abakobwa, hari umwambaro uranga abubatse, abafise abagabo. Umubonye utiri uraba n'impeta uramenya ngo urya mwambaro kurya kuntu abantu bubaka kurya n'abantu bafise urugo. Hari umwambaro w'abapfakazi, abantu bapfakaye. Hari umwambaro bategerezwa kwambara. Ni ukuvuga umubonye arenganye utuvuga turiya n'umupfakazi utiriwe ubaza. Inyambara twambara rero afise ahantu yavuye. Reka turabe kubigaragara. Uyu mwambaro twambara wavuye hehe? Iyo dusoma ijambo ry'Imana dusubiye inyuma gato dusanga wavuye kuri Adamu na Eva. Adamu na Eva mwitanguriro hari umwambaro bari bambaye kandi baba ariko baraba ntibawubona. Bibiliya ivuga ngo ubwa mbere bari bambaye ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Imana itwambike ubwiza bw'Imana. Haleluya. Bari bambaye ubwiza bw'Imana bakiri muri gatongo bavugana n'Imana baganira n'Imana. Imana ibibabwira ibigiye kuba. Iyo umuntu yambaye umwambaro w'ubwiza bw'Imana avugana n'Imana, Imana ikamubwira ibigiye kuba, ikamubwira uko bizogenda, ikamubwira ingene ameze, ikamubwira ko Imana imwemera cyangwa itamwemera. Imana idushoboze kwambara ubwiza bw'Imana. Uwo ni umwambaro wo mu buryo bw'inkera. Haleluya. Bawambuwe n'iki? Bamenye yuko batacyambaye umwambaro wa mbere gute? Bivuga ngo baracumuye. Bamaze gucumura baza kwisanga bari gusa. Nagomba kubona ngo iyo ucumuye icyaha kikambura umwambaro w'ubwiza bw'Imana. Yesu adufashe cyane. Icyaha nicyo cyambura abantu ubwiza bw'Imana. Adamu na Eva bamaze gucumura ngo bacaraja bara umwarabyo ubwa mbere ntibigera babona ko bari gusa. Kubera iki? Bari bambaye ubwiza bw'Imana. Bararabana mugo ntibabona ko bari gusa. Ariko bamaze gucumura barabanye basanga bari gusa. Inyuma yaho ngo baca barondera ubucocerwa bw'ivyatsi bambara amababi kugira ngo biyambike. Iminsi yose icyaha kigusubiza kwambara ubucocerwa. Mani dufashe cyane. Mani dutabare cyane. Icyaha kigusubiza kwambara ubucocerwa. Ariko nakunze Imana barabaho bambaye ngo bucocerwa bingegeza babonye bari gusa. Imana irabarondera baravuga ngo rega twatinye twasanze turi gusa. Imana idufashe cyane. Twatinye twarabye dusanga turi gusa none twagiye kwinyegeza. Akarorero iyo umuntu amaze kuva mu bwiza bw'Imana atatangura gutinya. Atangura gutinya abakozi b'Imana. Atangura gutinya. Uramurondera siboneka yahora yicara imbere atatangura kwicara hari inyuma ukamurondera muranyuranwa abona ugiye nawe akagenda kuri telefone umurondeye acakupa cyangwa akabroka. Yatanguye gutinya kubera iki? Umwambaro w'ubwiza bw'Imana uri kuramuvamo. Ariko iyo umuntu yambaye ubwiza bw'Imana umuhamagaye yihuta kukwitaba n'ingoga. Nibihe yoba ari mu by'amageragezwa naho yoba ari mu ntambara zitandukanye yihuta kurondera abakozi b'Imana. Ikimenyetso kizokuranga ubwiza bw'Imana kuri kuramuvamo. Uzotangura kuba kure y'ibikorwa by'Imana. Uzotangura kuba kure y'abakozi b'Imana. Uzotangura kumva umenga kuja gusenga birakurambiye. Umenga ntibyo naho uzobona mwene data wundi uzomukwepa kugira ngo ntakubone.
cyo ni ikimenyetso cy'uko ubwiza bw'Imana buriko burakuvamo. Inyota y'amasengesho, inyota yo kugira ibikorwa, yo kujya mu bikorwa bizotangura guhera. Ariko Imana ndayikunda, maze kubona abatinyi bagiye kwinyegeza kubera Imana n'urukundo. Bwira mugenzi wawe Imana ni urukundo. Haleluya. Imana iradukunda naho tuba turi mu ntege nke. Imana iratwitaho. Bivuga ngo Imana iravye ko bacumuye, ko bari mu bihe bigoye, ngo ikirondera igitungwa, igikoko irakibaga, ifata umwambaro w'urushato rw'icyo gikoko, iza kwambika abantu naho batinye, naho binyegeje, naho bari gusa, ibambika umwambaro w'igikoko. Babasize Imana, urukundo rw'Imana. Ujya mwambaro w'igikoko wasigura Kristo Yesu ko azopfa, akabambwa, agasubira, akabambwa kubw'abanyabyaha, hanyuma ubwizigirwa Adamu na Eva yari yataye kubicaha, Yesu abambwa, agacumitwa, akamanikwa, byasigura ngo hazokongera abana b'Imana, Imana ibasubize kubwizigirwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Warusigura ngo Yesu azopfa nk'umwagazi w'intama, hanyuma agarukanira ubwizigirwa bari barabutaye. Uyu munsi turi mu bwizigirwa bw'Imana kubera Yesu yapfuye akabambwa. Yo, Yesu nashimwe cyane. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ndiko ndavuga ku mwambaro. Umwambaro irasubiza umwambaro. Umwambaro w'igikoko. Imana gusubiza umwambaro naho byo babyarashitse. Umwambaro ubwizigirwa bugatakara. Imana gusubiza umwambaro. Imana gusubiza ubwizigirwa. Oh, haleluya. Reka tuvuge turiko turavuga ku mwambaro w'abakristo. Mbega umukristo ni iki? Umukristo ni umwigishwa wa Yesu. Umukristo ni umuntu yizera ibya Yesu. Umukristo uzamva ngo uriya n'umwigishwa w'abanaka, abigishwa barabigishwa ba Yesu. Umukristo rero n'umuntu yafatanya na Yesu, akorana na Yesu, agumana na Yesu, n'umwigishwa yaba yigishwa na Yesu. Umukristo n'umuntu yizeye ibya Kristo acaba umukristo. Uyu munsi twagomba twige rero ku mwambaro w'iby'impemu, umwambaro w'abakristo. Ibyo byari bijyanye n'iby'umwambaro wo ufatika mu buryo bw'umubiri, ariko twagomba turabe umwambaro w'abakristo kandi mu buryo bw'impemu. Atari umwambaro w'impuzu zirezire, atari umwambaro w'impuzu zagutse, ivyo naho bibereye, ariko tugomba turabe umwambaro w'abakristo mu buryo bw'impemu. Ubwa mbere tukwiye kwambara Kristo. Yesu adufashe cyane. Badusomere mu byakozwe, mu byashuwe Yohana igice cyaho cya 16 ku murongo wa 15. Tunarukiriza ndugu mumangaho hafi. Ehe ndaza nk'igisuma. Hahigwa uba maso. Akazigama impuzu ziwe. Subiramo kandi utangure neza byumvikana cyane. Ehe ndaza nk'igisuma. Umwana araje nk'igisuma. Hahigwa uba maso. Umuntu ahirwa n'umuntu aba maso. Akazigama impuzu ziwe. Akazigama impuzu ziwe. Ngo ntagenda amenye. Umuntu ahirwa n'umuntu azigama impuzu ziwe kugira ngo ntagenda amenye. Bakabona isoni z'ubwambure. Kugira ntibabone isoni z'ubwambure byiwe. Nawe ushaka ukihagararira ngaho. Umuntu ahirwa n'umuntu azigama impuzu kugira ntibabone isoni z'ubwambure. Twavuze ngo izi mpuzu twambaye hano nizihishiki ubwambure bw'umuntu, ariko tuvuze ngo tugomba tuvugane umwambaro w'abakristo. Reka dusomere umwambaro w'abakristo uwariwe. Soma
turasoma mu Baroma 13:14. Tunyarutse inyigisho. Abaroma 13. Ndazi turafashwa mu mwanya. Ndazi amajambo yavuga ngo ukugaruka kwa Yesu kuregereje. 14. Ariko mwambara umwami Yesu Kristo. Kandi ntimubabare ivy'umubiri. Yego. Ngo mukore ivyo wifuza. Twambara umwami Yesu. Umwambaro w'abakristo no kwambara umwami Yesu. Alala. Mumfashe mumuriki. Umwambaro wa hari abakristo bari hano. Bambaye umwambaro. Atariyo costume nambaye. Atariyo mamiro n'amakanzu. Atariyo majipo n'ibindi mwambaye ibitenge n'ibindi. Ariko hari umwambaro w'abakristo ngo nukwambarane. Ndagomba umuntu wese abyumve. Umwambaro w'abakristo nukwambarane. Haleluya. Kwambara Yesu Kristo. Banga ishimwe cyane. Dusomere mu Bigalatiya 2 ku murongo wa 20. Wasoma mu izina rya Yesu. Bigalatiya 2:20. Kwambara Yesu Kristo abariwe. Nabambanywe na Kristo. Ariko ndiho. Yamara si jewe ngiriho. Ni Kristo ariho muri jewe. Amen. Sijawe umuntu. Umwambaro w'abakristo. Kibazo ciki gihe abandi bambaye iyindi myambaro. Nani dufashe cyane. Dusomera Bigalatiya 6 ku murongo wa 17. Si Kristo jewe mboneka. Kuboneka Kristo muri jewe. Imana igushoboze mwabaririmbyi. Muri ko nimba muri abakristo by'ukuri. Icyerekana ko umukristo ni Kristo azobonekera muri wewe. Haleluya. Amen. Ni Kristo icyerekana ko umukristo. Si ukuri mu gitabo cya repentance. Si ukuri mu gitabo cy'abandi kanaka. Si uko wambaye imyambaro miremire cyangwa minini. Hari abazikura bakazikora bakora ibyaha. Ariko Kristo iyo abonekeye muri wewe. Haleluya. Ariko nta byumba batere haleluya. Umwambaro wa Kristo dusomera twumve. Uhereye none ntihakagira umuntu angora. Kuko mfise ku mubiri inkovu za Yesu. Yes. Uhereye umwana nega abantu bangora. Kubera umubiri wanje wose wuzuyemo inkovu za Kristo. Haleluya. Yesu yarabambwe aracubitwa arabanga kubitwa urugori rw'amahwa. Nyagira umuntu angora muri jewe nukuvuga ngo Satani aguhagurukiye abaguhiga bakurondera abagukoresha ibyaha bariho bibonye kuri wewe basange n'inkovu za Kristo. Haleluya. Basange n'inkovu za Kristo. Ubabwira iby'ubugingo, ubabwira ibya Kristo. Iyo ubabwira ati reka singi wa wundi wa kera Kristo ari muri jewe narahindutse. Yo, haleluya. Mu bihe kanaka hari abandi bacavuga ngo nta kundi ko ndetse imbere y'umushefu nidebura ngerageze kuvuga ibitakwiye cyangwa bitanyuranye. Erekana inkovu za Kristo kuko Kristo yamanuye kuri kuko Kristo yamanesha Kristo yamahindukirirwa n'abantu. Ndakubarira ngo nibaboneka ko inkovu za Kristo kuri muri wewe abantu bose bazoguhindukirira. Pawulo avuga amajambo akomeye. Haravuga ngo nabambanye na Kristo ariko umukisi jewe ndiho. Nimwaba mugenda si Pawulo ahubwo ni Kristo ari muri jewe. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Mbega woba by'ukuri Kristo ari muri wewe. Mbega inkovu za Kristo zoba zikiri muri. Iyo umuntu inkovu za Kristo ziri muri we, inkovu burya naho yokira ntiwigera wibagira ingene wababaye mu kukomoreka aho hantu. Urashobora kwibagira ibibaho wa musonga ya operation bwa mubabaro ntuwibagira inkovu kwereka umubabaro wahuye nayo. Iyo inkovu za Kristo ziri muri wewe uguma wibuka ngo
kandi izi nkovu ni za Kristo Yesu. Ariko sinzi ko ari umuntu akanyumva. Haleluya. Isomere bigati ya 3 ku murongo wa 27. aravuga ngo kuko mwese ababatirijwe kuba aba Kristo mwambaye Kristo. Kuko mwese ababatirijwe kuba Kristo, kuba Kristo, kuba aba Kristo, ababatirijwe kuba aba Kristo, mwambaye umubiri wa Kristo, mwambaye umwambaro wa Kristo. Haleluya. Kubatizwa naho kiza n'umwambaro wa Kristo, bikonfirma ko ari mu Kristo, bikonfirma ko wemeye Kristo, bikonfirma ko winjiye mu mugwi wa Kristo. ariko umuntu yokwibaza hari ibibatizo 3 niyo tubona Kenshi iboneka umubatizo wa mbere, abantu bari nyuma hari gerageza mu kanure mu ndabe sintinyaje kanura cyane mu mbone duhangane tubabone, mureke guhumiriza gutya, gerageza duhangane tubabone. Sawa nibanshi cyo navuze cyabonetse. Imana nishimwe cyane. Hari imibatizo 3. Ubwa mbere Bibiliya yerekana umubatizo tubona hariya muri Matayo igice cya 3 ku murongo wa 13 wo kubatizwa. Yesu nawe yabatijwe mu mazi menshi. Turabona n'ubundi mubatizo hariya muri Yohana yabatiza. Yohana yarabatiza mugabo haragera igihe avuga ngo je batiza mu mazi, ariko hari ugiye kuza we bazobatiza mu muriro. Yesu nashimwe. Aho yari karerekana ubundi mubatizo ugira kabiri. Hariho rero n'iyindi mibatizo tutabona hano muri Bibiliya yagiye iva ku mpamvu zitandukanye zitewe n'ibihe abantu babayemo. Turabona iyo bindi mibatizo n'ibibatizo nk'umubatizo wo kubatiza mu muriro. Hari abantu batanga amabuji akaguha buji cyangwa agacana umuriro ukawusimba, kuko hariya muri Bibiliya handitse ngo uzoza azobatiza mu muriro. Ntibamenye ko Yesu niyaza azobatiza mu muriro mu buryo bw'impemu, mu buryo bwo kuronka mpemu yera. Mwibuke babandi za ntumwa zugaranira ahantu ngo babonetse kw'ibirimi by'umuriro umunsi bahabwa mpemu yera, ngo batatangura kuvuga mu ndimisha. Aho bari babatijwe mu muriro rero intumwa zari zirose mpemu yera. Igihe Yohana yavuga ivyo yari kavuga yuko Yesu azoza akabatiza abantu muri mpemu yera bakabatizwa mu muriro. Mugabo abantu kubera gutahura nabi hariyo abacana umuriro bamwe bagasimba umuriro ngo murabatijwe. Iyi mibatizo irahari. Hakaba n'indi mibatizo babatiza mu ruhanga, naho ne barabatiza je narigeze kubatizwaho kera. Uwo mubatizo nawo wavuye kuri Constante. Ibitabo bitonde vya kera biravyerekana. Uwo nawo n'umubatizo. N'indi mibatizo yo gufata amabuje mu ntoki mu madini atandukanye. Iyo nawo ni mibatizo. Ariko je ngomba kuvuga ku mubatizo umwe nsoma hariya muri Yohana. Mubatizo nsoma hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya 3 ku murongo wa 26. Ariho Yesu yabatije tubona hariya muri Matayo 6 ku murongo wa 13. Dusomere Yohana 3, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3 ku murongo waho wa kangahe? 23. Dusomere. kandi Yohana nawe yabatiriza hitwa Ainoni hafi y'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi abantu baraza bakabatizwa. Yes. Kuko Yohana atari bwahishurwe mwibohero. Kandi Yohana nawe yabatiriza muri ico kibanza kubera ari Yohana amazi angana gute? Bibiliya ivuze hari amazi angana gute? Hari amazi menshi. Byari ngombwa ko abantu babatizwa mu mazi menshi. Nico gituma na Yesu igihe yagomba kubatizwa Yohana mubonye
amubatize kugira ashitse ukugororoka kose. Kumbe Yesu nawe atarabatizwa mu mazi menshi yarahagije ukugororoka kose. Yesu adufashe cyane. Atamubwira ati batiza nanjye nshitse ukugororoka. Yohana byumvise ko Yesu ahagije ukugororoka kose ngo atarabikunda. Yesu yinjira mu mazi, Yohana mubatiza mu mazi menshi. Tumvise mu mubatizo nawo ni umwambaro w'abakristo. Siko ijambo ry'Imana tubwiye, siko ijambo ry'Imana tubwiye. Umubatizo ni umwambaro w'abakristo. Birashoboka yuko umubatizo wawe waba warabatijwe mu muriro cyangwa waba warabatijwe mu yindi mibatizo myinshi abantu batanga, ariko uraraba umubatizo Bibiliya ivuze. Yesu nashimwe cyane. Mvuga ku mwambaro w'abakristo, reka mvuge ku mwambaro w'abakristo wera. Nariko navuga ku mwambaro wa mbere. Uwo ni umwambaro wa mbere abakristo bakwiye kwambara. Reka tuvuge ku mwambaro wa kabiri wera, wabera. Mwambaro wabera, abera nabo bagira umwambaro. Dusomera Ibyahishuriwe 3 wera ku murongo wa 4 n'uwa 5:2. Turasoma mu izina rya Yesu. Ibyahishuriwe 3:4. Mufashe mwige kwiga, birafasha, birigisha, birahindura. Abantu benshi bahura n'ingorane bagatsindwa kubera iki? Kutiga. Mwige. Twige tumenye ijambo. Twige. Haleluya. Dusome twangana. Nariko ndababwira ibyo mu mpamvu yuko mukwiye kugira umwete mu kwiga ijambo no kurisoma, mukagira ibintu muhagararako vya fondation. Mwize. Iyo umuntu yize amashuri yiwe akayanonosora akabaza ibintu byose bamuhaye akazi ntajugumira, ariko iyo umuntu yigiwe n'ubundi cyangwa agakoresha urupapuro rwa pirate ageze ahantu atangura kujugumira akamuca afata n'icareka kubera nta kintu afise. Muze tugire ijambo tugendana, kuko abahubye abandi barahari, inyigisho mbi zirahari. Ndakunda cyane, hari abantu bahura n'ibibazo cyane n'amageragezo ukazumva barampamagara tibabwira ibi ndakore gute, nkambwira ati icyanditswe kivuga kuno. Hari n'abandi bahura n'abandi bantu bakabahenda bagacaporomoka, ukaza usanga bagiye mu bintu bitari byo, bakembika bamubwiza bw'Imana. Niba mufise isare mwigiramo, ingoro nziza Imana yateguye ikabaha abakozi b'Imana babitaho, igihe muhuye n'inyigisho izo zose sikuza babacejwe kugira ngo babereke inzira, kuko turiko turabarongora tubajana kandi nituzobazimiza Yesu Kristo yarabadwaye. Asoma unesha azokwambikwa atyo impuzu zera. Umwambaro w'abera ugira kabiri niwo nariko ndavuga. Umwambaro kandi sinzosibanganya izina ry'iyo mu gitabo cy'ubugingo namba. Unesha azokwambara umwambaro w'abera kandi uwo ntazosibanganywa izina ry'iwe mu gitabo umwambaro w'abera. Imana irambika umwambaro w'abagororotsi. Hari umwambaro iyo wambaye ntusiranganywa. Kandi nzokwatura izina ry'iwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Ninagera n'imbere ya Data wa twese, kubera yanesheje kandi akambara umwambaro. Urakwiye kunesha. Abantu benshi bariko baraneshwa, ariko niwanesha Data azogusobanura imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Yesu azogusobanura kubera iki? Wambaye umwambaro wo kunesha. Abantu benshi baneshwa bavuye basambanye, bivye, batukanye, babivuyemo, barihevye, akariko kose baneshejwe. Turakwiye kwambara umwambaro w'abera. Haleluya. Umwambaro w'abera. Nukwezwa. Ubwa mbere n'amajambo, ivyiyumviro n'ibikorwa. Dusomere Abikorinto, dusomera Zaburi 24:3-4. Pardon, Zaburi ukwera umwambaro w'abera. Dusomere Zaburi 24:3. Ninde azoduga umusozi w'Uhoraho? Ninde azohagarara hera hiwe? N'uyu
bitanduye, atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku by'ukubesha ntarahira ibinyoma. Haleluya. uwo niwe azohabwa umugisha n'uhoraho. Dukomere amashyi Umwami Yesu. Ninde azoduga agahagarara ahera? N'umuntu afise ibintu bitatu. Bwa mbere afise amajambo mu vyiyumviro, mu bikorwa. Amaboko asigura iki? Asigura ibikorwa. Hari igikorwa gikoreka kidakozwe n'amaboko. Kenshi ibyo dukora bikorwa n'amaboko, kuko naho woba uri kuravuga birasaba ko wandika ibyo uri kuravuga cyangwa bakavyandika. Ibikorwa bigaragara, ibikorwa byinshi bikorwa n'amaboko. Havuga gute? Dusomera uwo ugume kuwo mwana. Nufise amaboko ninde azoduga umusozi w'uhoraho? Ninde azohagarara ahera hiwe? Nufise amaboko akeye n'umutima utanduye. Amaboko asigura ibikorwa. N'umutima hepfo uvuze ngo n'umutima utanduye. Umutima usigura ivyiyumviro. Kuvuga iyo uri kwiyumvira, ivyiyumviro bija mu mutima. Bisigura ko amaboko yawe akwiye kuba atanduye, umutima wawe ukwiye kuba utanduye. Amajambo asigura iki? Avugwa n'akanwa. Amajambo avuga n'akanwa atigeze kwerekeza amajambo ku by'ibinyoma. Yesu adufashe cyane. Uyu munsi Imana ndazi neza ko iza kugukorera ibintu bikomeye cyane ku buzima bwawe. Mwambare ibikorwa byo kugororoka. Reka tuvugane ibikorwa byo kugororoka. Ibikorwa byo kugororoka ni bihe? Ibyakozwe n'intumwa 19 ku murongo w'8. Ibyashoboye Yohana ntabwo soma ningoga. Kuko ngomba tusenge mu mwanya. Kandi aha mu mwanya tugomba tuje mu buryo bukomeye. Turasaba mu izina rya Yesu. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza, zikayangana zitanduye. Umwambaro, ibikorwa byo kugororoka. Ibikorwa byo kugororoka iki ni igice kigira gatatu. Ubwa mbere igice cya mbere cyavuga yuko dukwiye kwambara nde? Kristo. Ubugira kabiri twavuga yuko ari umwambaro wa bera. Ubugira gatatu twavuze yuko ari umwambaro nivyo bikorwa byo kugororoka. Turakwiye kwambara umwambaro w'ibikorwa byo kugira gute? Kugororoka. Sawa. Kandi yahawe kwambara impuzu zera. Yahawe kwambara umwambaro. Impuzu zera n'umwambaro w'impuzu zera. Imana idushoboze kwambara imyambaro y'ibikorwa byera. Zikayangana zitanduye cyane. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Nibihe ibyo bintu nibihe? Tugiye mu bifatika. Impuzu nziza zera, ibikorwa byo kugororoka. Ubwa mbere n'ubwizigirwa. Iyo umuntu yizigirwa aba yambaye ibikorwa byo kugororoka. Bakwizeye baravuga ati jya muntu n'umwizigirwa. No kuvuga ngo ibyo ni ibikorwa bikuboneka ko byo kugira gute? Kugororoka. Jya muntu n'umwizigirwa. Ujya muntu n'umwizigirwa ku mafaranga, n'umwizigirwa ku Mana, n'umwizigirwa ku bakozi b'Imana, n'umwizigirwa. Ubwo bwizigirwa bakubona ko byavuye mu bikorwa byo kugororoka wakoze, uca umwizigirwa, noneho bakwambitse umwambaro w'ibikorwa by'ubwizigirwa byo kugororoka. Abantu bakubonye bakubona mu bwizigirwa, bisigura ngo n'umwambaro wo kugira gute? Kugororoka. Imana iguhe gukora ibikorwa bituma bakuravye gutya, bakubonamo ukugororoka, umwambaro wo kugororoka. Nuko tubivuga abantu ntibabishyire mu ngiro. Ibikorwa byo kugororoka birakenewe. Hari abantu bakora ibikorwa ntibagororoke, ntibabe n'abizigirwa. Barahari benshi. Haleluya. Umugororotsi n'umuntu akurikiza amategeko y'ibyagezwe by'Imana. Mwabyumvise? Umugororotsi. Dusomere Luka igice cya mbere ku murongo wa 6. Turaba amakuru ya Zakariya. Tunyarukirize. Turasoma mu izina rya Yesu.
bombi bagororoka imbere y'Imana. Zakariya n'umugore wiwe bo bagendera mu byagezwe n'amabwiriza, bagororoka imbere y'Imana kandi bagendera mu byagezwe n'amabwirizwa y'umwami Imana byose. haleluya. Kugororoka no kugendera mu mabwirizwa y'umwami Imana, iki jambo ry'Imana rivuga akaba ari cyukora n'umwambaro wo kugororoka. Batagawa ntibagawa kuko bari barongorwa n'ibyagezwe by'ijambo ry'Imana. Niwahagarara mu ijambo ry'Imana icyo rikubwira ukagikora, uzokwisanga wambaye umwambaro wo kugororoka. Yesu adufashe cyane. Sinzi ko hari umuntu antabura. Haleluya. Ibikorwa ni bibiri. Hari ibikorwa bigaragara n'ibikorwa bitagaragara mu buryo bw'impemu. Haleluya. Umwambaro w'umukristo, soma mu Efeso 6:11. mwambare ibigwanishwa byose by'Imana. Mwambare ibigwanishwa byose, umwambaro w'abakristo. Ahantu muhafashe muhagende muhakurikirane neza. Umwambaro w'abakristo kandi ugira kangara. Mwambare ibigwanishwa byose. Ibigwanishwa byose ibyo navyo ni umwambaro w'abakristo. Umukristo ategerezwa kuba afise ibigwanishwa kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe. Mwambare ibigwanishwa byose mw'abakristo mwe kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubuguge bwa wa mugwanizi. Umwambaro w'abakristo yambara ibigwanishwa. Kuko batumigana atari inyama n'amaraso, ariko tumigana n'abakuru. Simbira ku 14. Nuko rero mushikame mukeneje ukuri mwambaye ukugororoka n'icuma genda gahoro. Aho turabona ibintu bishika hafi nk'indwi cyangwa birenga aho yakabine gutyo bishika. Umwambaro w'abakristo ugambere ibigwanisho. Ikigwanishwa cya mbere twumvise ngo ni iki? Ukuri. Ukuri. Nagomba nakubwira ibyo mukora byose iyo habuze ukuri. Nkurikirana mufashe. Ushobora gukora ibyiza byinshi. Ushobora kuba ku rusengero. Ushobora gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Ariko iyo bakurikiranye neza bagasanga mu byo wakoze byose ukuri nta kuri, byose biba bituye. Nibyo? Mwibuke kandi ko ukuri ari Kristo Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri. Ibigwanishwa umwambaro. Pawulo umwambaro. Mu bigwanishwa mwambaro mukuri. Nimugomba kunesha wa mugabo we, nimugomba kunesha wa mugore we, nimugomba kunesha mu Kristo, ambara umwambaro w'ukuri. Muvuga haramo ukuri. Ku mubanyi wawe haramo ukuri. Mu rusengero, ku kazi, ku mugabo n'umugore, vuga ukuri. Icyo ni umwambaro w'abakristo, kuvuga ukuri. Kandi n'iki gihe benshi byarabananiye kuvuga ukuri. Icyo gituma no mu butumwa bwiza ntibavuga ukuri. Hariho benshi baciye uruhande ukuri. Bakwemere bareke ariko vuga ukuri. Irinda ngo muvugane ukuri. Yesu nashimwe cyane. Ukuri ni Yesu. Icyakabiri, soma ngaho ubandane twumve. mwambaye ukugororoka. Mwambaye no kugororoka. Umwambere twambaye ngo twambaye iki? Icyo mukambara ukuri kuva ku birenge bikaduga gushika mu mutwe. Ukambara ukuri. Uvuze ukavuga ukuri. Ukoze ugakorera mu kuri. Ugenda ukagendera mu kuri. Wahindukira ugahindukira mu kuri. Watambira ugatambira mu kuri. Ibintu byose ukaba mu kuri. Ubugira kabiri ngo mwambaye umwambaro wo kugororoka. Haleluya. Mwambaye umwambaro wo kugororoka. Nk'icyuma gikingira igikiriza. Ukugororoka n'icyuma gikingira igikiriza, protection, uburinzi. Wambaye umwambaro ukingira igikiriza. Ukugororoka mumurikirane gato, niko ndavuga ibintu bigoye kandi by'amagufa. Ukugororoka
umutima, kandi kubera Imana yabonye umutima ariho ubuzima bududubiriza, yasize uburinzi budasanzwe bw'icuma, inkinzo. Icuma gikingira igikiriza bisigura ngo kugororoka. Iyo umuntu agororokeye Imana, haleluya, aba yinze umutima wiwe. Imana ishimwe. Yesu ukugororoka kuca kuzana ibintu bimeze nk'inkinzo. Abadayimoni bazoza ukugororoka kubite, haleluya. Hanyuma uko kugororoka kube gukingiye umutima. Abaza kukubesha, abaza kugusambanya, abaza kukwiba, abaza ibintu byose bazoza bavuge ukugororoka kuri wowe mu mutima, guce kubikubita. Hazoba hari icyuma gikingiye umutima wawe. Ico kigira kabiri. Haleluya. Icya gatatu, bandana mwambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Mwambaye inkofero, bambe inkweto, ubutumwa bw'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Bibateguza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Mwambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kwambara inkweto zisigura, ibi birato bisigura ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana. Reka dusigure ko gato. Inkweto, wibaza ko ibirato binkengera iki? Amawa arancuta nagambaye birayega. Aha, amabuye ndayahonyoye arancumita nkacakomereka nambaye ibirato. Ya ngiye no mu bunyerere. Nico gituma hano bagize talo aka kantu n'agafire kagenda kabyoka mu bunyerere. Wambaye ikirato gifashe kitagira aka kantu urahuruduka, ariko aka kantu ni fire bagenze bashiramo kugira mu bunyerere ugende ubana. Iyo wambaye ubutumwa bwiza ahantu bandi banyerera, wowe kunyerera. Yaba wabyumva neza ahantu abandi banyerera bakava bakikubita hasi. Wambaye ubutumwa bwiza bw'amahoro, abanyerera mu busambanyi babaraba ukabigwiza n'umusa, n'abakwirutse ko n'abaguhamaye ukavugatabona arengana. Muri jewe hari ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ikindi, aya maguru yacu niyazana ubutumwa bwiza, tukagenda kuri ETS Kamenge n'amaguru, tukiruka tukaja muri quartier kuvuga ubutumwa, tujanye ubutumwa bwiza bw'amahoro. Mwambaye n'inkweto zifite ubutumwa bwiza bw'amahoro. Haleluya. Ibi ato rero bifise ubuzi bwinshi cyane bishobora gukora. Bisigurike ni ijambo ry'Imana. Igihe cyose Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo noye kugucumurako. Iyo wambaye ijambo muri wewe, umwambaro w'ijambo ry'Imana, hariho amahwa atagucumita. Amahwa, tuvuze amahwa, tureka amahwa yo mu maguru. Hariho amajambo bakubarira, bakavugira amajambo akagukomeretsa, ariko kubera ijambo ry'Imana ukaca usoma ijambo rivuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje kandi sinzobatinya. Iryo ni ijambo rikomeje umutima wawe. Haleluya. Bakakubwira ati urabizi ugiye gupfa, ukaca usoma ijambo ry'Imana rivuga ngo sinzopfa nzobaho kugira ngo namamaze urukundo rw'Umwami wacu Yesu. Ayo n'amahwa aba ariko aracumita abatagira ibirato. Abatagira ibirato baca batugumira, abatagira ibirato baca bapfa. Ariko umuntu yambaye ibirato by'ijambo ry'Imana acaja mu vyanditswe vyera, akaca arabiciyanditswe ico kivuga, agaca akomera. Ubwo ni ubutumwa bwiza bw'amahoro. Yaba watu babatera haleluya. Ubutumwa bwiza bw'amahoro urashobora gusoma kandi gato. Kandi hamwe n'ibyo byose mwabira inkinzo y'ukwizera. Inkinzo yo kwizera niyo muzoshoboza kuzimisha imyamya wa muri yose. hamwe n'ivyo yakumurimo. haleluya. Haleluya. Inkweto twazihejeje ntagira amajambo gucivuta. Tugeze aho hantu wasubira inyuma gato. Inkinzo. Kandi hamwe n'ibyo byose ico ni cya kane. Mwambare inkinzo y'ukwizera niyo muzoshoboza kuzimisha imyamya wa muri yose. imyambi ya wa mubiri ahari. Imyambi ya wa mubiri ahari. N'ubu hari abantu barashwe n'imyambi ya wa mubiri, bacitse intege, bagendebukiwe, bariko bavuga ko Imana atayihari. Ariko kubera ukwizera hari imyambi iraswa na wa mubiri, kubera
ukwizera ni ukumenya neza udakekeranya ibidashoboka ku mwana w'umuntu, ku mwana ko bishoboka, ibitariho ku mwana ko biriho, ibitagira ishusho mu kanya gato ko byogira ishusho. Kwizera, haleluya, Mana nishimwe. Kwizera ariko ijambo sinzi ko mwabyumvise neza. Mwambaye ukwizera nibyo muzoshobora. Iyo umuntu afise ukwizera hari imyamba agenda arazimya. Mwabyumvise? Imyamba agenda arazimya. Hari umwana uza kuvuga ngo wowe mukobwa we imyaka yakujanye reka ntuzorongorwa, mugabo ukacuja mu cyanditse kivuga ngo nta kigore kizo muri Kigali cyanditse, kandi ukacubona na Sara yarabyaye na wa mukecuru w'imyaka 40 yararongo. Navuze ngo umuntu ntazoshingira n'umuntu umwe gusa akwijije imyaka 100, ariko uzogira 99 nzomushingira. Haleluya! Kwera kwizera. Hari abantu bariko baranaswa imyambi, bamwe bakishingira, abandi bakijana, abandi ndabivuyemo, abandi byananiye gusenga, abandi byananiye gukizwa, ugasanga bahuye n'ingorane, hari abageragezwa, hari intambara, aba bantu sinzi ingene bameze. Izere uhoraho ahora rwizigirwa. Izera ngo ntahimbara Imana. Kubera ko utokwizera nagomba ndagusabe, Shetani asumba Imana. Kubera ko wizeye Shetani bagiye kukurangiza, kandi hari umwami yagukunze, hari umwami yagucunguye. Kubera ko wizeye ko abadayimoni baguhagurukiye kandi bagiye kukwica rubi, kandi Yesu akubereye maso ijoro n'umurango. Izere Bibiliya yavuze ngo naho igiti cyocibwa iyo cyumvise Imana kirasubira kikanaga kikagitontoma. Mama hadayimoni bohaguruka, Yesu aracari ku ngoma, abereye maso ishengero ry'Imana. Izere ariko ntabwo tuvuga batere haleluya. Izere biriko biraguca intege ntacyo bitwaye, Yesu yarabinesheje. Izere naho hari amajwi, naho abadayimoni bariho, naho bisa n'ibyananiranye, izere Yesu ahora ari mutabazi. Yaba batumva batere iyindi haleluya. Haleluya. Gatanu soma nabiri ingofero y'agakiza, bo ni inkota ya muhemu. Nabiri ingofero y'agakiza niyo jambo ry'Imana. Haleluya. Nabiri ingofero y'agakiza, ingofero y'agakiza, ingofero agakiza. Mwumvise agakiza ni ingofero, agakiza ni mukambane, niyo ngofero izobarinda, izobajarutsa, izobatabara, izobaburanira, izobavuganira, izocecekesha abadayimoni. N'agakiza kavuye mu ijambo ry'Imana. Agakiza ni ingofero. Niba ugusomye aha hantu uzumenya ati aka ni agakiza, umenye ngo agakiza mfise na hano mu mutwe naho utabona ingofero, hari ingofero y'agakiza, hariho protection. Haleluya. Nico gituma Jamali yikubise hasi mwikaburimbi bamugonze, kubera agakiza marayika kataza mu mutwe akaja muryamika hasi buhoro buhoro, umutwe ukabandanya ari muzima. N'agakiza kagusamye. Agakiza karasama. Abakijijwe bafise abamarayika babarerura bakabasama, bakabarindira, bakabaproteja, kuko bava muhira bavuze ngo Mana urwanya n'ibingwanya, uhingana n'ibimpiga, utegura imitego y'umutezi. Agakiza kanzunguruke, amaso yawe ari muri jewe, hanyuma ukagenda Satani akakwibeshako, agakiza kakamusama. Ariko Mana yanje we, agakiza. Haleluya. Dusomere cya gatandatu. Musengere muri mwemu. Musengere muri mwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwimba. Musengere muri mwemu kandi bimubere maso, mukobeje bwose, musengera abera bose. Yes. Amen. Haleluya. Musengere muri mwemu, musengere muri mwemu. Haleluya. Numva biko ndafashwa cyane. Muriko murabona karafashwa. Gatandatu. Sa na asubiremo rero twumve. Nabiri ingofero y'agakiza, bo ni inkota ya muhemu, niyo jambo ry'Imana. Inkota
ya mpemu. Mwibuke inkota ya mpemu ni ijambo ry'Imana. Ijambo niryo rituma tunesha. Akarorero, Yesu ari hahandi ariko aragaragazwa n'umugwanizi. Shetani amusize kwirigana kugira ngo amupondaponde, yavuze ngo handitswe. Ryari ijambo. Haleluya. Ryari ijambo. Ijambo niryo ryatumye anesha. Musengera muri mpemu. Bene inkota ya mpemu yera ariryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizotuma utsinda abadayimoni. Yesu yanesheje ku ijambo ry'Imana. Musengera muri mpemu bisigura iki? Bandanya gato. Musengera muri mpemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga. Iyo turiko turasengera muri mpemu, mpemu yera cyagenda akaduha ijambo rikwiye mu mwanya wacyo. Iri jambo ni watumvise neza. Acaduha ijambo rikwiye mu mwanya wacyo. Dufate nk'akarorero, corona igasara. Abantu bagaca batinya corona, nibaja no mu isoko, nibaja n'ahantu hariho hose. Ariko ijambo rikaca ritubwira ngo muzoca mu muriro nzobarengera, muzoca mu mazi ntazobaturira, muzobana namwe mu byago n'amagoba n'amarushwa nzobarinda. Ijambo rikaca riza mico gihe warutinye, warugize ubwoba, hari ingorane zari ukacurema, ukacukara, ukacabara agafukamunwa, ukacugenda gusuma no gutembera no kudandaza no gukora ibintu ibyo byose. Ijambo rikamara kugira ngo zogukingira, zobana nawe mu bihe byose, zobana nawe yakuzoca hose, amaja n'amaza zobana nawe. Mpemu yera ijambo mu gihe gikwiye ubyumva tera. Haleluya. Iyo dusengera muri mpemu, mpemu acazana ijambo. Mu gihe bacitse intege acazana ijambo. Ariko hari inyuma abazimu bateye bo gusinzira hariya. Hari inyuma abazimu bateye bo gusinzira. Ariko umuntu asinzira muri ijambo Mana yaje. Tuduze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Haleluya. Ikindi kigira kabiri, usengera muri mpemu. Usengera muri mpemu. Usengera muri mpemu. Usengera muri mpemu ni kigwanishwa gikomeye cyane, kizana amasengesho. Usengera muri mpemu. Ubwambere wowe urisengera kugira ngo ushikame abadayimoni bakugerageza. Ubugira kabiri, usengera abera, siko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ubugira gatatu, usenga mujye musenga. Umva, ndabereke ingene musengera muri mpemu. Yesu ashimwe cyane. Ubwambere isengera wowe kugira uhagarare ushikame mu minsi y'ukubaho kwawe kose. Ubugira kabiri, sengera abera bose kugira ngo bame bejejwe. Ubugira gatatu, sengera Paulo yavuze ngo musengere kugira ngo shitse ijambo ry'Imana uko rikwiye gushika. Ndabivuga uko rikwiye kumera. Iyo usengera muri mpemu rero, wowe uracika intege. Iyo usengera muri mpemu urakomera. Umva, twumvise ngo dusengere n'abaki n'abera. Nutasengera abera, Shetani wewe niyagutera ku gatwe kawe, azokugwanya umutsinde. Abonye umutsinze azoca azana mugenzi wawe musengana. Azana amajambo yo guca intege, azana amajambo yo kugusohora mu ishengero, azana amajambo yo guheba umugore n'umugabo, azana amajambo y'icyavutu, azana amajambo azana n'uwera mugenzi wawe. Shetani yabonye we ko bagutsinze ku gatwe kawe, azocaca kuri mwene so. Iyo dusengera abera, dusenga tuvuga ngo Mana, umuntu uwo ari we wese yaba agiye guhura nanje, twaza kubona uyu munsi ntihagire ikintu na kimwe kingira ku bushobozi kunyonona cyangwa kungwisha anzanira. Aho yonzanye n'umwe ya Shetani, ntituze guhura n'abantu b'umugisha gusa, sinze guhura n'abantu b'abadayimoni. Sengera abera, abera mukorana, abera mugendana, abera basengere. Ubugira gatatu, Paulo aravuga ngo musengere je ubwanje kugira ngo shitse ukugororoka. Ijambo ndarivuga uko bitegerezwa kuvuga. Mutasengere no devia ijambo. Shetani arashobora kukugerageza wowe ukamunesha. Yaca mu mugenzi wawe mungana ukamunesha, agacaca mu wundi mukozi w'Imana kurusha. Wemera kandi ubona kumenga n'umuntu akomeye akoreshwa ibintu akaza akakubwira amajambo akudendura,
ari intumwa ya shetani, ari intumwa ya shetani, akakubwira amajambo y'icavutu, aca ari intumwa yandi ya shetani. Nico gituma Pawulo yavuze ngo musengera bera, ubyanyu mwisengere muri mpego, ugira kabiri musengera bera, ugira gatatu musengere nanje kugira ngo nshitse ijambo ry'Imana uko ngiye kurishitsa. Mbwira ukwiye kuribwirwa. Imana itanga amafire ku bakozi b'Imana, Imana itanga iyerekwa ry'ijambo ry'Imana ry'ukuri, Imana itanga ijambo ry'Imana ry'ubugingo. Hari abantu bagera ku ijambo ribohora rikiza bakaridevira. Hari abantu uvuze amajambo yandi duhora tuvuga, hari abantu baje basambanywe, hari ababa biyambitse ubusa, hari baba bitukuje baca bavuga ngo hasa hacu bakagenda. Ndakubajije kuvuye mu nzu y'Imana ugiye kwani? Shetani wewe ntavyoroheje, atagupiga udashangara, azoguponda. Wibaza ngo uteye akagera abakozi b'Imana, uteye akagera ijambo ry'ubugingo, iyo ugiyeho nugupfa kandi ugapfa kabiri, ugapfira nawe ukongera ugapfa no mu buryo bw'impemu, kandi ukazogira giheno. Imana idufashe cyane. Satani rero yagomba kugutera, araca kuri ibyo bintu byose, araca kuri wewe, araca kuba mukorana musengana, araca ku bakozi b'Imana bagenzi bawe, bakamutera ingorane n'amageragezo kandi n'abakozi b'Imana. Ugasanga n'abakuri imbere, ugasanga n'abakuri inyuma, ugasanga n'abakuruta, ugasanga n'aburuta, ugasanga mugabo ibyo bakora bikakurusha. Harara amaso kiri kutaryamye, uri kuribaza ikibazo cyazanye n'umukodi nawe atariwe, ari intumwa ya shetani yakera ikibazo kugira ngo habe ambutiyage, habe intambara. Nico gituma dukwiye gusengera muri mpemu. Iyo dusengeye muri mpemu, mwemu yarazanye ikintu cyose gikwiye, akagitumbereza ku mwanya wacu, akagitumbereza, akigisha, agahindura abantu, agafasha abantu. Haleluya! Ijambo rigakora ku muntu, rikamuhindura, rikamwigisha, hanyuma agaca bugufi. Muze dusengere muri mpemu. Imana idufashe cyane. Ibigwanishwa twariko turavuga ingene twokwambara ibigwanishwa. Wewe rero twagomba dufata umwanya mu mwanya ngomba dusenge, tugomba dusenge. Nta bintu byinshi tuza kuvuga, ndibaza ko ivyo dushoboye kuba twakubwiye bishobora kuvugira umumaro. Ariko ushobora kuba warambuwe imyambaro yawe, utegerezwa. Shetani arashobora kuba yarakwambuye imyambaro. Hari igihe akwambuye ukwera, yarakwambuye ukwera. Uyu munsi urasenga mugabo ntiwejeje. Shetani yarakwambuye ukwera, arakwambura ukugororoka, arakwambura amasengesho menshi. Hari abantu uyu munsi bambaye imyambaro y'idini, bambaye imyambaro y'ubupasiteri, grevera pasiteri manje, ariko ata Kristo, atavyama bigaragaza. Abo babaho bitwa abapasiteri nka jewe, mugabo batagira Kristo. Ariko reka twambare Kristo, hama Kristo abonekere muri twebwe. Birashoboka uyu munsi ukaba warambuye umwambaro wawe, waho usenga cyane, ukavyuka saa 9 ugasenga, ariko Satani yarakwambuye amasaha, urasinzira ukarinda gucyo, ukarara gucyo, ukagenda gucyo, yarakwambuye umwambaro wawe. Waho ufasha abakozi b'Imana, waho ugisha inama abakozi b'Imana, yarakwambuye umwambaro wawe. Nababwiye ko mu bintu Imana yanyeretse, nabonye n'abantu hari hano biyambura imyambaro, sinari bababwiye ko muri nabonye abantu biyambura imyambaro bari bambaye, abantu biyambura no mu bakozi b'Imana, no muri twebwe, no mu shengero, biyambura imyambaro bayita, biyambura imyambaro bayita. None mu byo twize mwumva imyambaro biyambuye ari iki? Mwabitahuye? Harimo agakiza, harimo gusenga cyane. Hari umuntu yatanguye asenga ashobora kugira n'iminsi 7, 8, 15, 3. Uyu munsi ntashobora kumara n'iminsi 3 arahantu yiyugaranye kubera impamvu kanaka. Shetani yarakwambuye umwambaro w'amasengesho, yarakwambuye umwambaro wari ufise yerekwa kanaka. Shetani ari gutwara wavuga ngo nzoririmbira Imana gushika gupfa naho baba mu mageragezwa, ariko baramaze kukwambura umwambaro kwera, umwambaro kwihangana. Hari umuntu atacihangana, habaye ikintu gatoya ngo ibishoboka nabihanganye byara nararambiwe. Wihangana urambi kuja he no mu muriro kuzohaguma, atahandi uzovuga ngo ndavuyeyo ndagiye, wowe uvuga ngo ndagiye, none mu muriro ho uzojahe?
abantu bambuwe imyambaro kandi nabo banababwire yuko iminsi iriko irahera kwizera kwaraheze barakwambuye kwizera warambuwe ukuri kwaragiye mu bintu c'umuvuga harimo bitandatu bitari vyo ukuri usanga ari bibiri canke bitatu kandi nawe urabizi mugabo ntiwemera ivyo bariko barakubarira warambuwe umwambaro ndi imbere y'Imana data wa twese ndababwira mfise umubabaro ukubona abantu bambugwa umwambaro nabonye ibintu bishika bitatu ubwa mbere nabonye abantu biyambura imyambaro bayita bagenda bari gusa hasebere nkavuga turagiye nta kundi tuzokwambara n'izindi zahehe wambaye umwambaro hari ibikorwa wakoze iminsi miremire ariko urambuye umwambaro twatondaguye ibikorwa uko umwambaro ivyari vyo mwavyumvise sesubira inyuma yaho mbona abantu bariko barahamagagwa n'umuntu ariko arabizeza ibitangaza abizeza ivyiza vyinshi mbona barakurikira uwo muntu bageze mu nzira mbona ariko abajana mu kiyaga batabona ko ari ikiyaga bacinjiramo batakibona inyuma baza kwiroturumva canke kubona bariko barabigwa n'amazi nkabona amazi abandiga batwagwa netwagwa iyo ni isi abo n'abadayimoni bagomba kunigagura abantu mu buryo bw'imperu Imana iguhe kwambara umwambaro Yesu agufashe cyane Imana igutabare kugire neza cyane ivyo narabibonye mw'iyo ndwi nivyo nagomba kuvuga dimanche passée ariko ibi vy'umwambaro nabibonye mw'iyi ndwi mu ndwi iheze nari nabonye ivyo bintu vy'amazi abantu batwagwa n'amazi Imana idutabare bantu guyamba nagomba ndababwire ko Yesu agomba kugaruka mu bintu Imana imaze ikiranyereka n'ubu ndasubiye kubivuga ndi imbere y'Imana yaremye ijuru n'isi nicabona cyo kuyemeza hari ahantu ntabeshera hari n'ibintu ntovuga imbere ndimene y'ubwoko bw'Imana nk'ubu hamwe n'ishengero ry'Imana Imana imaze iminsi mbwira ko Yesu agiye kuza kandi abatari bake bagiye gusigana kandi bazosigazwa n'utuntu duto ku mwanya muto warambuye umwambaro nawe urazi ingene wakiye urazi ingene waho gusenga urazi ingene wavuga ubutumwa urazi ingene wihangana urazi ingene waba hafi y'abakozi b'Imana urazi ingene wakesha uri kurasenga urazi ingene amarira warira ufise ikigumbagumba cyo kurondera mu nyonga z'umwami Imana raba umwambaro warambuwe kandi ivyo nivyo bihimbara shetani kwambura imyambaro abantu bakagenda menye ikizobaranga muzobabona abakozi b'abasambanyi n'abandi imyambaro biyambika barambuwe imyambaro Imana idufashe Imana itugire neza tugomba dusenge uko biri kose nagomba sengera umuntu mwaka kanya wewe wemera ko umwambaro wawe wambuwe ahari ibikorwa vyiza haje urusaku haje ibiki ahari ubwizigirwa haje kuvuga ibitari vyo hari ibintu vyinshi ububeshi guharira kwishayurira kuzana impamvu nta mpamvu na zimwe zotuma Paulo yaravuze ngo ni iki tonandukanya n'urukundo rw'Umwami n'ibyago n'amagorwa n'amarushwa menya neza ntakekeranya naho yoba inkota naho babaganza naho babahambaye naho yoba inzara naho kobo kwambara ubusa nta kintu na kimwe totandukanya n'urukundo rw'Umwami wacu ariko urafise impamvu uri kurazana urerekana kubera ariko Paulo yavuze ngo naho yoba inkota naho kobo kwambara ubusa nogenda mu gisagara ndamenya ako ntandukana n'urukundo rw'Umwami wacu Yesu Yesu atufashe cyane nta mpamvu urafise ibintu nyegeza urafise amakorosi uri kurakata urafise ibintu uri kurahisha ariko uhisha naka ntuzohisha Imana kandi aho uzoba uri hose uzohahura n'ibigeragezwa kuko Satani arahari nabo basengera uyu muntu yambuye umwambaro hanyuma tuje mu mwanya wa nyuma w'isengesho ryanyuma kuko ndafise umwanya tugomba gusengeramo mu mwanya uko biri kose badufata umwanya wo kwisubira kwambara umwambaro hari umwambaro wambuwe hariho inzuzi umaze gutwagwa niba uyu munsi waho usenga udasenga abadayimoni baramaze kukuniga uri muri rwa ruzi rw'isi rw'ikiyaga gerageza reka umuntu wese yisuzume baje aha ni turiko turatsita nta musi n'umwe muzobona Imana ije oya muzoguma mubona umukozi w'Imana babwira ivy'Imana reka gufata ibintu binenerwe isuzume irabe neza hari umwambaro nawe urabibona niba umaze imyaka 5 ukijijwe raba icyo wasezeranye Imana raba ingano waho usenga raba amajambo menshi yuzuye mu kanwa kawe sayo gakiza sayo kubaka nayo gutitura nayo guca intege
unaniwe wagomba kwishurwa, unaniwe wagomba kugenderwa n'Imana, unaniwe Imana yagomba kuguhindurira ibihe, unaniriwe aho wagomba gutabarirwa. Yo Mana idufashe, duze ibiganza byawe usaba imbabazi. Mana nyaguhora ku ngoma se umwami wacu Yesu. Aba bantu biraboneka ko imyambaro yabo imbere yawe basigaye aramenya nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Ubaravye wabasuzumye usanga bambaye ubusa imbere y'Imana muri isi y'impemu. Hari imyambaro yo kugororoka, hari imyambaro yo kwatura ibyaha. Kera barakora ibyaha bakihana, bakatura bagaca bugufi bakarira, mugabo uyu munsi barakomantaza imitima. Barabambuye umwambaro, Satani yarabambuye umwambaro wo kugutangira. Bariyemeje gutangira igira 10, ariko uyu munsi bacira amafaranga mu mifuko itobotse, n'ahantu namwe barishitsa. Barambuye umwambaro w'isezerano basezeranye, baremeye gufasha imfuvyi n'abapfakazi, baremeye kukubaha, baremeye kugusenga, baremeye kugukorera mu mvura no mu zuba. Ariko uyu munsi abadayimoni babaciye intege. Mana ndabasengeye, subira umwambike umwambaro wawe wo kugororoka, bambike umwambaro wo kwizera, bambike umwambaro w'ivy'ubutumwa bwiza. Baremeye ko bazokuvugira mu bihe bigoye no mu vyoroshe, none ubundi bakivuga na Bibiliya barayinyegeza. Aho babati bavuga ko arabakizwa ku kazi, ntibemera yuko arabakizwa muba bavukana, ntibemangira Kristo. Barambaye barambuwe umwambaro wo kugororoka. Mana ndabasabira imbabazi, bagira imbabazi Mana. Gendera aba bantu, aya majambo ntasigare hano, agenda bakorera mu bantu. Haleluya, haleluya. Abashindura bashigikire, mwami bambika umwambaro, basubire kwambara umwambaro w'ubwizigirwa. Aho bacani wabaraba mwami, mwiyerekwa ubabone nk'abana bawe. Umwambaro Satani yabambuye, aka kandi usubire kubambika umwambiko w'umwambaro w'ubwizigirwa. Amaraso yawe abonekeko, haboneke impinduka. Wewe umwanya ibintu bihinduke. Mana ndagushimiye, ndagukomera amashyi mu izina rya Yesu. Mugihagaze gato reka dusenge. Birashoboka ko tugomba dusenge. Umwambaro wawe wambaye aka kanya Imana ikwambitse igusubiza ijambo, igusubiza agateka, usubire kuba umunyacubahiro nk'uko abandi. Iyo umuntu yambaye agahuzu, hari ahantu ushobora kugendana n'abantu bambaye neza, wewe naho woba umeze gute kubera utambaye neza, kubera uwo mwambaro w'icubahiro bakaca bakurengana ati rengana, bakamwambika bakamujana mu kibanza cyateka. Reka Imana isubire twambika agateka abasha. Reka dusenge mwaka kanya gato. Tugomba dusenge ku bintu bibiri, ariko imbere yuko dusengera ku ibi bintu hari ijambo nifuza ko dusengerako aka kanya. Dusome, agira umuntu adusomera. Hari ajamvye Mana yanje, arafise ingorane. Twebwe twese turanywa amazi, aba bose barayanwa ni wari kurindira. Yewe. Dusomere ijambo hariya Itanguriro 8:5. Tugomba dusoma, tugomba musubire kwambara umwambaro. Haleluya. Umwambaro w'ubwizigirwa. Mwijoro mu bucagucagu nari nababwiye yuko ari umwanya wo gushumbushwa ivyo mwari Imana twawe. Mugomba mwambara umwambaro wo gushumbushwa, umwambaro w'icubahiro, umwambaro wo gusubizwa ijambo, umwambaro wo gusubizwa agateka. Nagasoma ijambo ry'Imana ngo ivyo Shetani yadashwe yajanye, Imana igiye kubashumbusha ubugira kabiri. Ndagomba takanga mushumbusha ubugira kabiri mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana kwitwambuye Shetani ko yaratwabuye umwambaro, ariko Imana ikabitwambitse umwambaro wacu. Iyo wambaye umwambaro w'icubahiro ucushumbushwa. Haleluya. Usomera aho hantu dusenge. Amazi agenderagera ukudasiba gushitsa mu kwezi kw'icumi. Mu kwezi kw'icumi ku munsi wako wa mbere. Subiramo neza, subiramo. Amazi agenderagera ukudasiba. Amazi yari yararengeye. Ingene umwuzure wakamye. Hariho umwuzure wari waruzuriye hariya hantu, nawe urafise umwuzure wari warakuzuye, ukubuza kurengana, ukubuza kuja. Yewe. Haleluya. Mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi kw'icumi umwuzure ugiye gukama. Mu kwezi kw'icumi yaba watuka batera. Haleluya. Aya majambo urayumva, aya majambo urayatahura. Nuko kwezi nyene
mbega byari hehe imbere yawe ingene imana yakabije umwuzure ni ukuri kuhoraho nk'uko ukwezi kw'icumi imana igiye gukamya umwuzure ku buzima bwawe soma rero amazi agenda aragaruka amazi agenda aragabanuka ku munsi gushitsa mu kwezi kw'icumi gushitsa mu kwezi kw'icumi mu kwezi kw'icumi nyene ku munsi wako wa mbere udutwe tw'imisozi turaboneka udutwe tw'imisozi twari twarabizwe n'umwuzure turaseruka ndakubarira ngo hari udutwe tw'imisozi twari twarabizwe imisozi n'amasezerano yawe imisozi n'ivyo imana yavuganye nawe imisozi ni promosiyo yawe ni promese yawe imisozi inyanja yari yarayirenze ariko ngo ku munsi mu kwezi kw'icumi amazi agenda aragabanuka ndakubwira ngo badayimoni bagiye kugabanuka ndakubwira ngo imisozi igiye kugaragara ndakubwira ngo udusozi tugiye kuboneka ku munsi ugiye kubona telefone y'umugisha ku munsi ugiye kubona igitaka ariko nta muntu ari hano ngo abyakira tere haleluya imana igiye kugushumbusha ku munsi imana igiye gutegura imitego ku munsi imana igiye kurwana intambara ku munsi imana igiye kugutwenza ku munsi imana igiye kukujabutsa inyanja yari yuzuye imbere yawe ku munsi imana igiye guca inzira ku munsi ngo mu kwezi kw'icumi bwira mugenzi wawe ngo ukwezi kwanjye kurashitse ndabatangariza bagaze mu bushobozi bw'imana rurema uku kwezi ni ukwawe imana igiye gukamya uku ni ukwezi kwawe aho haleluya mu buryo bw'impemu imana yaguteguye wikwambika imyambaro wari warambuwe none gusubije imyambaro yawe kugira ngo mu kwezi kw'icumi wakira igitangaza cyawe mu kwezi kw'icumi abantu bagiye gukorana kugira ngo batore inyishu y'ikibazo cyawe kuva mu kwa mbere gushika mu kw'icenda bakoranye babongera ingorane ku buzima bwawe ariko ukwezi kw'icumi kigiye gukorana kuvamo inyishu zawe yaba batumva batera haleluya yaba batumva batera imana yatabagaye uku kwezi kw'icumi hakuzanye impinduka ku buzima bwawe kuva mu kwa mbere barakoranye babona kuri ikibazo ku buzima bwabo ariko noneho ukwezi kw'icumi bagiye kubona kuri inyishu ku buzima bwabo haleluya ariko aho nimwofashwa mukaryoherwa mukanezerwa imana yo mw'ijuru ni imana izana igisubizo ni imana ivuze ni imana iremye irazana inyishu yawe iraja mu kwezi kw'icumi mu kw'icumi iraje mu kw'icumi irasohoje mu kw'icumi irabikoze mu kw'icumi irabiremye mu kw'icumi irakugendere mu kw'icumi irakwishyuye mu kw'icumi irabazanye abari kure yawe irabazanye mu kw'icumi irahindura amateka mu kw'icumi iravuganye nawe mu kw'icumi irakuntumyeko mu kw'icumi iragushumbushyije ariko ni mu by'amatera haleluya niko ndavuga ngo mu kw'icumi guhojeje amarira icumi dawudi asitwa hejuru mu kw'icumi esiteri asitwa hejuru mu kw'icumi moridekayi aributswe mu kw'icumi hana aributswe mu kw'icumi akira isezerano ariko aba bantu babaye gute mana yacu ndakurahiye kubona uku kwezi kuje gutandukana n'ayandi mezi wabonye ndakurahiye inama zari zapanzwe mu kw'icumi ziratambutse inama zari zafunditswe zirafunduruwe ibinama byari byimbye birafuriwe amasumu bari bagupangiye ahawe abandi araheze arazimanganye amasumu ararangiye mu kw'icumi ariko niba hari uwitahura erega ni ukw'icumi
munsi ku munsi, amazi agiye gukama ku munsi ku munsi. Nimuvizera tena yindi haleluya. Tuza amaboko yawe, tuza amaboko yawe. Akira amasezerano mu kwicumi, akira itima amazi arakama. Ukwezi kw'icumi abantu barishumwa, ukw'icumi Morodekayi ava kw'irembo, ukw'icumi Abisirayeli baravuka, ukw'icumi kuri Nowa amazi umwuzure urakama. Reka umwuzure wari imbere wawe ukame mu izina rya Yesu. Ukw'icumi ndakamya umwuzure w'abarozi, umwuzure w'ubukene, umwuzure w'agasuzuguro, umwuzure w'agahinda, umwuzure w'abaguhiga, umwuzure ndawukanya, umwuzure urakamye, ariko mwaravuga mutumame, nimusenge Imana cyane, ariko mwabadiyakoni mwe, ariko musenga cyane. Akira amavuta mu kw'icumi, akira iyerekwa mu kw'icumi, akira ingabire mu kw'icumi, akira promesa mu kw'icumi, akira ingabire zo kwerekwa, ingabire zo kuvugishwa, ingabire z'amafaranga, ingabire z'uburyo bwose, ingabire zo mu buryo bw'umuhemu. Uku kw'icumi kuza kuzanya byose mu izina, urabisohoje mu izina. Hari amakamyo yikoreye ibiseke, hari amakamyo. Akira n'icyo giseke cya Rwanda.